Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo rya 11 Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye hama bikagushikako mu ba mbere kandi ku gihe. Ndagukengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ano makuru rero harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umugenduzi w'indero yagirizwa kwica umuntu yarahunze inyuma yaho ubutungane busohoreye umutahe wo kumufata. Bernard Niyibizi umugenduzi w'indero muri komine Giharo y'intara ya Rutana kuva muri Kigara mu mwaka uheze ntawe urasubira kumukubita ijisho mu biro vyiwe biguma vyugaye. Amakuru ava ngaho mu Rutana akaba avuga ko uyu mugabo aronderwa na parake yo mu Rutana kuko yagirizwa kuba yaragize uruhara mw'iyicwa rya Josue Iraganje muri Kigarama umwaka uheze w'2023. Ayo makuru nyene akaba yemeza ko abigisha n'abitura ibiro vy'uyo muyobozi bafise ingorane zo kuronka uwubasinyira ku mpapuro baba bakeneye kuko biguma vyugaye. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo kandi gutanga impusha zo gukora inzoga zikaze vyahagaritswe vy'agateganyo. Umushikiranganji w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi Chantal Nijimbere yarahagaritse vy'agateganyo itangwa ry'impusha zo gukora inzoga zikaze. Mw'itangazo yashize ahabona kuri uwu wa 8 Ruhuhuma 2024 Chantal Nijimbere yamenyesheje ko gutanga impusha zo gukora inzoga zikaze bibaye birahagarikwa gushika hasohotse iyindi ngingo. Imvo atanga ngo nuko ubushikiranganji arongoye bugiye kubanza gusuzuma neza uko amahinguriro yarasanzwe akora mwene izo nzoga yoba akora izidahungabanya amagara y'abantu. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye ntuje kure. Nayo kandi INFPA isaba abanyamashengero guha abayoboke bayo amakuru akwiye kubijanye no kurondoka. Ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu INFPA risaba abanyamashengero ko mu nyigisho baha abayoboke bayo ko bokwigisha ugutandukanya imvyaro ku neza y'umunyagihugu. Iryo shirahamwe rikavuga ko uburyo bwose yaba ubuhingurano canke ubuhinga kama mu gihe inyigisho zizoba zirimwo umuco ukwiye iryo shirahamwe rizozishigikira. Ivyo ni ivyashikirijwe na Erije Judikaeli ariserukira mu gihugu c'u Burundi kuri uyu wa 9 Ruhuhuma 2024 mu ruganda rwo gutanguza icese amasezerano yo gufashanya ku ncuro y'icenda hagati y'iryo shirahamwe na leta y'u Burundi. Vyinshi kuri ino nkuru navyo ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo kandi ibice 40% vy'abarundi bagendana ibikomere vyatewe n'intambara. Bamwe mu ncabwenge z'abarundi bavuga ko ibice 40% bagendana ibikomere intuntu n'agahinda vyatewe n'indyane n'intambara igihugu caciyemo mu myaka yaheze nk'uko Alexis Nibigira n'awari mu bagendana ivyo bikomere yabishikirije. Bugurura icese ibikorwa vy'umugambi Justice, Paix et Réconciliation mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini kuri uwu wa 4 hariya kuri Monsiyo Gikungu. Abapatiri bo mu muryango wa Shuwenta b'i Burundi no mu karere k'ibiyaga binini bafatanije na kaminuza y'u Burundi na diocese y'i Bururi ku mfashanyo ya leta Baden Württemberg na diocese nkuru y'i Freiburg bavuze ko amahoro arama adashoboka abantu bakigendana ibikomere vyo ku mutima. Bavuze kandi ko gukira ivyo bikomere ari ukumenya ukuri ku mabi yashikiye igihugu hakaba kurekuriranira no gusubiza hamwe. Vyinshi kuri no nkuru navyo ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza.
ntanguye ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko igiharo umugenduzi w'indero yagirizwa kwica umuntu yahunze inyuma y'aho ubutungane busohoreye umutahe wo kumufata. Bernard Niyibizi umugenduzi w'indero muri komine Giharo y'intara ya Rutana kuva muri Kigara mu mwaka uheze ntawe urasubira kumukubita ijisho mu biro vyiwe biguma vyugaye. Amakuru ava ngaho mu Rutana akaba avuga ko uyu mugabo aronderwa na parake yo mu Rutana kuko yagirizwa kuba yaragize uruhara mu iyicwa rya Josue Iraganje muri Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2023. Ayo makuru nyene akaba yemeza ko abigisha n'abitura ibiro vy'uyo muyobozi bafise ingorane zo kuronka uwubasinyira ku mpapuro baba bakeneye kuko biguma vyugaye. Igitangaza abigisha ngo nuko yagiye ata n'umwe abimenyesheje ariko akaba atarasubirizwa. Ayandi makuru akaba avuga ko naho ubutungane bumurondera biboneka ko akingiwe kuko haherutse gusohoka urwandiko rumuha ikonji ry'iminsi 25 kandi atari ku kazi. Ikindi cerekana ko akingiwe n'akarwi k'abantu ngo nuko hari amanama yitaba ku butaka bw'u Burundi avuye mu gihugu ca Tanzania ahejeje agaca yisubirirayo hatawe umukomakomye kandi umutahe umuhagarika warasohowe na parake. Akarorero ngo ni inama y'umugambwe aheruka kwitaba kw'ishure shingiro rya Vyagahara ku mutumba Gitanga zone Giharo. Abigisha bagasaba kuronswa umugenduzi mushasha kuko gusinyisha impapuro bibatwara uburyo n'umwanya aho baja kubisinyisha mu bugenduzi bw'intara. Nayo kandi gutanga impusha zo gukora inzoga zikaze vyahagaritswe vy'agateganyo. Umushikiranganji w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi Chantal Nijimbere yarahagaritse vy'agateganyo hitangwa ry'impusha zo gukora inzoga zikaze. Mw'itangazo yashize ahabona kuri uwa 8 Ruhuhuma 2024 Chantal Nijimbere yamenyesheje ko gutanga impusha zo gukora inzoga zikaze bibaye birahagarikwa gushika hasohotse iyindi ngingo. Imvatanga ngo nuko ubushikiranganji arongoye bugiye kubanza gusuzuma neza uko amahinguriro yarasanzwe akora mwene izo nzoga ko yoba akora izidahungabanya amagara y'abantu. Ikindi ngo muri ico kiringo nyene ubushikiranganji buzoraba yuko izo nzoga zitadandazwa kubo zitagenewe. Ngo ingingo zose ziherutse gufatwa ku bijanye n'ihingurwa canke idandazwa ry'inzoga zikaze. Mwibuke ko nk'inzoga za Kiki, Karibu n'izindi zirimwo umwambiro urenza 42% ziherutse kubuzwa kugurishwa mu bubare busanzwe ndetse ko hanasabwe ko zihindurirwa amacupa zitekewemwo mu ntumbero yo kugwanya ko abakiri bato bobandanya bazihereza. Nayo mu yandi makuru kandi INFPA isaba abanyamashengero guha abayoboke bayo amakuru akwiye ku bijanye no kurondoka. Ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu UNFPA risaba abanyamashengero ko mu nyigisho baha abayoboke bayo ko bokwigisha ugutandukanya imvyaro ku neza y'umunyagihugu. Iryo shirahamwe rikavuga ko uburyo bwose yaba ubuhingurano canke ubuhinga kama mu gihe inyigisho zizoba zirimwo umuco ukwiye iryo shirahamwe rizozishigikira. Ivyo ni ivyashikirijwe na Erije Jidikayeri hariserukira mu gihugu c'u Burundi kuri uwa 9 Ruhuhuma 2024 mu ruganda rwo gutanguza icese amasezerano yo gufashanya ku ncuro y'icenda hagati y'iryo shirahamwe na leta y'u Burundi. Mu gihe amashengero atandukanye atabona kumwe ikijanye no gutunganya imvyaro nk'uko bamwe mu bari bitavye urwo ruganda bagiye barabishikiriza, INFPA ikerekana ko ibiharuro rifise ryerekana ko abakenyezi 4 b'abarundi kuri 5 batazi neza igihe cabo co gusama imbanyi, bisigura ko abakenyezi 4 kuri 5 bavyara abana bataba bateguye. Kubw'ivyo ko abanyamashengero boza baratanga amakuru akwiye kw'iryo tunganywa bivanye n'ukwizera kwabo. Bimwe mu vyo bazoshimikirako muri aya masezerano agira 9 bijanye n'umurindi w'irwirirana ry'abantu.
Bazofasha kandi kugira ngo impfu z'ababyeyi bapfa bariko baribaruka ibiharuro bive kuri ,261 nk'uko biri mu mwaka w'ibihumbi 2023 bije n'imiburiburi kw'88 mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ku kijanye no gutunganya irondoka rijanye n'amagara meza ko ibiharuro by'abaritunganya vyova ku bice 20% bikaja ku bice 33.8%. Ngo bazofasha kandi urwaruka n'imiyabaga mu bijanye no kunywana mu kibano, bongere n'inguvu mu kurwanya amabi afatiye ku gitsina, abafatwa ku nguvu bakagabanuka bakava ku bice 32 baje ku bice 25%. Ivyo bikorwa bikazotwara imiliyoni 32 z'amadolari y'abanyamerika. Ubu hakaba hamaze kuboneka imiliyoni 8, izindi 24 nazo zisigaye zikaba ziriko ziraronderwa nk'uko vyashikirijwe n'uwaserukira iryo shirahamwe mu Burundi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kubandanya uragira umunsi w'Imana mwiza.